nk'umutipe yoza kuresha Ange Sierra akagenda hawe response ya oui n'umutipe wabaye mu buzima bwa gute yo bakora he yo basagute Mimi Mireille ashobora kuba ari umwe mu batumye Ange Sierra aheba gukina amareresi kubera ko mwari ko mugwanira Amedemani Rakiza ashaye makuru ndafi ayo rero ushaka na yameneza kubera ko n'ama screenshot cyo ndakwereka uri si ubucuti bwa Ange na Mimi Mireille bwifashe neza kwene kijya gihe wava mu ishusho y'umuntu Mire yari yinjiye yaratanguye gupromotingwa ku rugezo rwiza cyane ubwo nibishobora kuba ari biri mu byatumye ugira gashavu kabona ati haraje undi mudema aje kunjya 6 ugacuvamo nimwe bademu babiri bari basesuka muri BMT niyo BMT yari ihagaze ko cyane cyane ariko umwe acara batoka umaze kubwira Amede yuko film uhagaritse gatonya kubwiwe yavyakiriye gute ngo Amede ariko arakwiruka inyuma nico gituma byagoranye gusa kandi Amede tuzi ari umupadiri Amede ngo ntaresha uwo guha trophée akabwira ati no trophée gitange kumwe kuri umwe muri Happy River na Amedemani Rakiza woyihande niyo tugiye ku ishuri haraba ko wa mbere no wa nyuma uwa mbere kuri wewe rero woyihande Ange Sierra mubingize ndakakubesha trophée no yiha Amedemani Rakiza why bon nakubwiye nkuno musi nko kubwira ati nkuno musi nuwahe muririmbyi wumva vraiment fana cyane umuririmbyi aririmba Sekira pana gospel Sekira umuririmbyi wumva ukunda cyane uvuga ati uno muririmbyi vraiment agenda kineye ko twobonana vraiment tukaramukanya tugaciringa tugasangira gusa byonyene bivanye n'ukuntu nkunda indirimbo ziwe harimo umwe wewe wavuze kuvugisha kuri vraiment Bface senda kubesha uri umufana wa Bface umufana wiwe vraiment c'est vrai agena aho usanga ari umufana wawe yego vraiment umufana wiwe urakire yuko mubonana mugaciringa mugasangira bro yes another day another blessing iteka ridasanzwe kwitwa umurundi kazi kuvukira mu gihugu cy'u Burundi kwitwa umurundi kazi w'ukuri abarangwa n'ubwiza abarangwa n'utuntu tutunezera abantu benshi batamenyere. It is about Media TV ni MC Ivan umutima wa Burundi. Nundi munsi udasanzwe undi munsi navuga neza yuko uhambaye cyane mu bwami bwa About Media aho twakiriye umwe mu bigeme actually akunzwe mukunda dukunda cyane abenshi mwagiye kumenya mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye nkuko twayibemereye atwavuze tuzoza turabazana abanyempano benshi bagiye batandukanye kugira ngo kumbure bashobore kuyaga natwe bashobore kuyaga nawe rero nimbura umurundi kazi ashira muri commentaire idrapo canke ibendera ry'igihugu kugira ngo twatwike twimanukira rero reka twakire uno mutumire dufise imbere ya kamera imbere yuko tuvuga uwariwe imbere yuko tubabwira impamvu twamuzanye ngaha tubanze tumuhe ikaze mukobwa wa Yesu ndakwakiye. Murakoze cyane. Umeze neza? Cyane go. Amakuru ya? Itwengeshe ataho gutwengeje tura. Kabisa bakunzi About Media abavyeyi bamwise Irampaye Ange Sierra niyo mazina abavyeyi bamwise filme imwita umwigeme mwiza ikimetemete ikibucubucubucu kandi bugena bizina Irampaye no si Irampaye ndabihawe n'Imana ndabihwawe n'Imana Sierra urabeze neza rero uraberewe cyane yegereza akamikro rero tuyagiye uko twari tugukumbuye cyane yegereza akamikro tuyagiye uko twari tugukumbuye uraberewe cyane rero murakoze cyane agastile ninda kwambika parce que tumenyereye abantu babige musanga bafite aba styliste babambika yambika kicara no muri dushe kabisa turamukiriza abakunzi ba About Media iki ni kiganiro ca mbere uri si we duherukana nkiri hariya hakurya duherukana gukorera ikiganiro kuri airport
nari muri Wakalight vumenga kwe muri Sabaut ni rya kabiri rero kabisa turamukizera abakunzi ba Sabaut Media kugira ngo kumbure bashobore kutumenya ubibwire abatakuzi ongeyo nadusabire yuko bogira ku subscribe kubera ko wowe ngira ngo kubera ko uri mwiza bo gutahu abakunzi ba Sabaut Media TV ndabaramukije cyane mumeze neza imisi myinshi nanje nenda bakumbuye ndibaza namwe muri munkumbuye yego kabisa turakeneye kumenya kuri Ange Sierra imbere yuko tugira byinshi tuyaze kumbure muri carrière yiwe ya yo kina mareresi twibwire gatonya Ange Sierra ninde akunda iki mu buzima bwa misi yose Ange Sierra umwana w'imfura mbana bane ndakunda kutwenga ndakunda amahoro byose ndabikunda yego mu gatondo yavyutse ikintu cyambere atangura gukora n'igiki ikintu cyambere ntangura gukora ndabahike nkarabo twararanye yego inyuma yo kurabo mwararanye ugatora telefone umuntu wa mbere utangura kwandika n'umusore wanjye gore Ange Sierra nakiri ku isoko yaravuye ku isoko c'est vrai wow bakunze kuvuga ngo umukobwa afise amafosete n'umukobwa atamafosete afise ngo ntibakobwa inkwano zimwe nibyo je nibishasha niho kivyuba ariko nawe utabyirengagije udufosete turi muri bimwe mu bigize ubwiza bwawe wiuno hagenda gafise nitamuga umurirabisha niko beze ubiriza rero shayive ndagukubita afete ndiko ndibarira nakunze navyumva tungo umukobwa afise udufosete n'udafise amafosete ngo ntibakobwa kumwe amafaranga sinzi ngira nivyo wumvise sinibaza ko ari byo kuko je ni rya mbere ndavyumvise kuri wewe wibaza yuko umukobwa mwiza arangwa niki arangwa n'indero no kumvira no kubaha abakobwa benshi barakunze kurongorwa n'abadiaspora muri kino gihe ugasanga abahungu bariko baridoga bavuga ati baradutwaya ibaby baragize gute kuri wewe bibaza yuko ico bakibatera ari giki n'ubukene cyangwa ni kubera ko mananga mutima yimutse ava mu Burundi yimukira hariya mu bindi bihugu bitandukanye ikijanye n'urukundo ni imitima ihura ibyo bavuga ko n'amafaranga sinibaza ko ushobora kwemera kubana n'umuntu canke kuja hamwe n'umuntu utamukunda birabaho kwikundisha umuntu sinzi kuri mwebwe abakobwa nimwe twari kubibaza ko cyane cyane ibyo nzi nuko ushobora kubwira umuntu ko umukunda utamukunda muga ntushobora kubana n'umuntu utamukunda ntikiba umuntu muzobana imyaka yawe yose muri make uba wamuhaye ubuzima bwawe bwose kandi nawe yaguhaye ubuzima bwawe bwose nko kuri Ange Sierra nk'umutipe yoza kumutraga en suppose que ukiri ku isoko sivyo kuko n'umuntu nubwo baba yubatse baraza kumuresha nk'umutipe yoza kuresha Ange Sierra akagenda hawe réponse ya oui n'umutipe wabaye mu buzima bwa gute yo bakora he yo basagute ijagotse kiragoye kwishura kiragoye kwishura cyane kiranasanzwe ariko umutima mwiranda kurongoye ko n'ubonyene oya ariko umuntu wese afise caractère araba ku muntu basi wewe ukunda abahungu bameze gute abahungu birabura birabura aho usanga umusheri wawe yirabura arico gito sinanka binzobe mugabo akenshi abo twakunze ko turi kumwe n'abirabura kabisa abenshi barakeneye kumenya urugendo rwa filme kuri Ange Sierra rwatanguriye hehe kwahereye hehe kwahereye he sinibaza ko rurahera aho rwatanguriye natanguriye nkina muri filme ya Soro yego urumwe mu bigeme navuga neza yuko bari baragerageje kwigarura imitima y'abantu benshi cyane cyane mu gisata c'amareresi ariko haragera igihe urapotera parce que turakuze mu ishusho y'umuntu kwa Medemani Rakiza ari naho hantu
navuga yuko tuza guhagarara cyane mu kiganiro cyacu no munsi. Turakuzi kwa Riva, turakuzi muri Soro, kwa Liberty, tukuzi mareresi menshi kandi uko biri kose impano niyo yivugira cyane muri ico gihe. Turakeneye kumenya rero kuva kijya gihe gushika no munsi Ange Ciela ari mu biki, urugendo rwe rwa filme ariko arurangurira he, mu mahanga, mu Burundi, he? Oya ndacari mu Burundi. Ndacari mu Burundi ariko mvuge gute? Tuvuge kuri muri pause. Oya, twari twarafatiye mu minsi iheze. Gufatirwa mu buryo bwawe parce que umunyempano igihe cyose abafise ideni ry'abafana. Abafana rero barakeneye kumenya ati no mwigeneme mwiza yari yafatiriwe nibiki, tumwitege kwiki. Ubuzima donc busanzwe bwa misi yose umuntu nyene hari byo kuvugira ahabona, bitari byo kuvugira ahabona. Okay. Muri make tutahure ko wari warafatiriwe. Yego nana. Umaze igihe kingana gute utari kurakina amareresi? Sha. Nkameze nk'atanu canka ndabesha umwaka. Abenshi baravuga ati Ange Ciela Mimi Mireille ashobora kuba ari umwe mu batumye Ange Ciela aheba gukina amareresi. Kubera ko mwari ko mugwanira Amede Manirakiza. Ashayo makurundi hafi ayo rero ushaka na yameneza kubera ko n'ama screenshot cyandakwereka. Uri sûr? Ego. Ubucuti bwa Ange na Mimi Mireille bwifashe neza kwene? Ego cyane. Twibutse. Kijya gihe wava mu ishusho y'umuntu. Mireille yari yinjiye. Yaratanguye gupromotingwa ku rugezo rwiza cyane. Ubwo nibishobora kuba ari biri mu byatumye ugira gashavu kabona ati haraje undi mudema je kunjya 6 ugacuvamo. Jewe je nasanze Mimi Mireille yari umustar cyane vraiment. Kandi Mimi n'ubu aracari umustar. Bon ni na mukuru wanje mu bintu by'amareresi. Okay. Nta n'impamvu yoza ituma ndamwipimako. Kandi noneho umuntu yiraba ku gatwe kiwe nta mpamvu yo kuraba undi muntu. Nimwe bademu babiri bari basesuka muri BMT. Niyo BMT yari ihagaze ko cyane cyane. Ariko umwe acara batoka. Umaze kubwira Amede yuko film uhagaritse gatonya. Kubwiwe yabyakiriye gute? Ya mu bisanzwe film yari ihetse. Film yari ihetse, umuntu yari ihetse na ihetse. Ngo Amede ariko arakwiruka inyuma nico gituma byagoranye. Gusa kandi Amede tudari umupadiri, Amede ngo ntaresha. Nibyo natwe bidutanga. Rega ngwa numbwire. Bon, nari nk'umwana wiwe yari nk'umuvyeyi wanje, yarankinisha mu ntuzeya. Nyireresi. Nta mpamvu yari gutuma ari nta mpamvu yari gutuma ntesha umutwe. Waraciye kwa Happy Riva, uraca no kwa n'imbere ya Amede Manirakiza. Kireranya Happy Riva na Amede Manirakiza mu mikorere y'akazi, ubagereranye mu bikorwa. Bon, bose twarakoranye neza. Film yaraheze. Bose n'abakozi. Uwo guha trophée akabwira ati no trophée gitange kumwe kuri umwe muri Happy Riva na Amede Manirakiza. Wo yihande. Niyo tugiye ku ishuri. Harabaho uwa mbere n'uwa nyuma. Uwa mbere kuri wewe rero wo yihande. Ndaho n'Imana Ange Ciela. Mubingize ndanga kubesha trophée no yiha Amede Manirakiza. Amede Manirakiza. Why? Bon, nakubwiye. Kubera rero atararongora rero muce mugwa mu amatrofe yose. None Happy Riva ararongora. Ntararongora. Ariko tugiye kuraba ubunyamuga Happy Riva niwe afite ancienneté muri filme gusumba Amede Manirakiza. Wisunze iki ugira ngo umuhe trofe? Sinzi kuko bose n'abakera. Ariko Happy Riva na Amede ni nka kwa kundi nakunda kubwira. Mwishuri harabaho abanyeshuri babiri. Uwa mbere n'uwa nyuma. Sibyo? Ubwo rero no muri abo bose bagize hariho urusha ubundi. Sibyo? Nakubwiye ko ari Amede Manirakiza. Amede Manirakiza. Yes, bakunzi basa About Media. Amede Manirakiza ahari gikomera amaji tongere tumahwe amashi.
amen cyane ariko kandi sagaseseshwa rumuri aho no musore wacu ari ku kivi cyane. Respect to you my brother, ni muri kurakurikirana ikiganiro cyacu BMT. Imana ibakomeze cyane gose kuko reka tuvuge bibavure. Amedemani Rakiza ari ku kivi kandi baza yuko ariko abera imboneza benshi mu bagiye batandukanye. Ariko rero kuri Ange arabafana baca bibaza ati none ko yarahagaritse filme ubu hari ko dukorera iki kugira ngo dusubirane wa munezero yahora duha, za mpanuro yahora duha muri filme. Hari akantu gashashi uri kurategura kugira ngo wereke abakunzi bawe ko impano yawe ataho yagiye hari Ange? Impano ntahija ariko birashika umuntu agafatirwa gufatirwa kw'ingere bice bivamo gukwama ariko impano naho yagiye mu misi ngira murashobora kumbona ni surprise muri make. Ni surprise kabisa. Abantu benshi barakunze kwibaza ati nkuno mwigeme nk'uwo shaka kumukinisha cyangwa uwo murondera kuri filme yiwe byo twari kiguzi kingana gute kugira ngo Ansiera aparticipe muri donc muri evenement yari yose ijanye n'ibintu by'amareresi? Hosabwe ikiguzi kingana gute? Ikiguzi no kuvuga shatse kuvuga nk'ubu nkagenda guhamagaye ngo ukine muri filme yiwanje wonsaba amafaranga angana gute? Oya, igiciro kiri kuri Ansiera ariko kandi nta bintu bya for free bihari cyo kubuntu ngo konoko noko ibintu biracaba gacha butumbura kirazira kabisa. Ange tubwire gatonya umere nk'udushingira intahe bimwe mu bintu bimwe mu masrago cyangwa bigeragezo wagiye urahura mu rugendo rwawe rwa filme kuko urumwe mu bakobwa bigeze kuba bari trend cyane amarezo social avuga cyane. Rero abigeme beza barakunda kugira ibibazo byinshi, barakunda guhura n'amasrago menshi. Bimwe mu bibazo wahuye navyo muri filme bigatuma bigukomeza n'ibyaguciye intege, mera nk'uduha intaye yawe gato nk'amasegonda nk'atanu gusa. Muri make nta kintu na kimwe kitari mu bigeragezo. Ibintu byose biri mu bigeragezo. Hariho muri filme ho utegerezwa kuronka abakudekuhaja kuko benshi bavuga muri filme hari uretse na jewe ndazi nawe uri muri entertainment kugira urabizi bimwe muri byo. Hariho abazi yuko abakobwa bakina amareresi ko benshi babari indaya abamaraya baravuga ibintu byinshi bitandukanye muga mu gihe ufise iyo ngabirano yo gutanga bebashe ndabyite gute ndabyite ko turi nk'abigisha turabavuga butumwa mu gihe ufise iyo ngabirano y'ubuvuga butumwa naho uba ufise abakugwanya ugumako urumva nta mpamvu n'imwe yotuma ducika intege okay tuvuge rero yuko kuri wewe bavuga bareka uzotegereza gupamba kuri jewe umuntu wari we wese yiyumva mu kintu urumva nta mpamvu n'imwe yotuma umuntu kanaka atuma uheba ikintu kinaka kiretse uwo muntu kanaka hari ikindi kintu akuzaniye kirusha ico kintu wari urimo aho isawa mugabo kurande kuhajanga ibintu bibi ibintu biki eske ako kantu ivyo kahora kanyinjiza wozo binyinjiza uri kurabimbuza urumva kabisa. Abenshi bakunze kuvuga ati abigeme bakina amareresi baza muri uwo mwuga canke baza muri ivyo bintu kugira ngo barondere abagabo baba diaspora. Eske imbono yabo bantu bavuga ayo majambo niyo mbono yiwawe canke hariho ukutamenya kukiri muri abo bantu? Bavuga ko ari ukutamenya kuko waramutse uronka umugabo mu diaspora nubwo budandaza amakara mu murongo kandi utari ibyo mugaca muhurira hehe inshuti yanje umuntu ari USA n'uri mu Burundi wapi na wapi en plus udandaza amakara ukumbagara kaba diaspora bakunda ivyana vyumutse nkawe
usohotse aha uhura n'umuntu adandaza amakara asohokera ahantu nk'agute si ukuvuga ngo gusohoka aha urashobora gusohoka hanze ugahura n'umuntu si bisanzwe none urisubire yuko nkaho udandaza amakara kwereka ntayadandaza akazi wowe utokora n'akahe nta kazi na kamwe ntokora ariko aya maboko turabaye n'amaboko iva ndagukubita aya maboko nayo udandaza amakara nta kimwe ntakora ntibambesere byose ndabikora Angela kugira ngo tukuronke byaratugoye ariko kandi nijoro turiko twora ikiganiro mu ijoro turi saa moya ntiziragera ariko murabona yuko donc akazuba kaheze iki turi mu ijoro nico gituma ikiganiro cyaho kigira kikufi ariko kandi tuba dufite ibintu byinshi twifuza kuyaga na Angela ariko akaryoshe nigahora mu itama nibaza neza yuko iyo ari intango ariko atari iherezo ariko imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu turakeneye utanga impanuro mu buryo bubiri cyane cyane dufatiye kubigeme hari abigeme benshi no munsi bariko barakora ubukwe birukira amaronko ugaje usanga inyuma y'amezi 3-4 baragize divorce sivyo turakeneye rero utubwire umere nk'utanga impanuro gatonya canke umere nk'utwereka imbono yiwawe ahiri ihitamwo ryo guhitamo uwo muzokubakana kuri Angela ivuze iki umviriza ivu jewe hari ikintu ntahura okay agashayiva wobana n'umuntu donc mariage reka ndakubwira urinze uje gufata rijya darapo okay ngari wase urinze uje gufata rijya darapo uba wemanze byose sibyo kuko urinze urifata n'umuntu muzobana mu mahigo no mu marushwa urumva kandi by'ukuri bijya nuko akenshi tutabikurikiza kujya niko kuri urumva urinze usinya ukavuga ati uyu muntu ndamwemeye imange sibyo nuko Imana yibase no kubesha jewe Angela ndabona Imana nta mpamvu kimwe yotuma ndabubwira ati iva ndakwemanze nze ko tuzobana urumva ibihe byose ntagukunda no ndabikoreye iki rega muri make hari aho buba wibaza kuri kuhana naka kumena uri kurahana umutima wawe kuko uyu mutima inyama kandi ba wibaza ko uriko urababaza naka kumbe nawe birashika urashikirwa ugakomereka ukwaje urugo n'ikintu kinini yiya ntago ndashinga ntago ndagira mugabo ndabizi bike muri byo ndashobora kuba ndabizi burya urugo n'ikindi kintu n'ikintu kinini burya ego benshi harabagwirukira harabihuta mugabo urugo n'ikintu kigoye ikintu kigoye kweri burya umuntu muzobana imyaka yawe yose ni ikintu kigoye cyane impanuro notanga nuko tutokwirukira amaronko uretse n'amaronko n'agashayiva ndakubaza reka dufate karayo maronko kubera iki bagira iki kubera iki ushobora guhenda umuntu uramukunda utamukunda nuko uribaza nta muntu nohenda ngo ndamukunda namukunda ushaka naho mvuga ati okay dukore mariage oya nta mpamvu nimwe tuma ndabikora igose sinovuga ko tabakobwa bahenda abahungu yabaho no tuma ndaguhenda basi nze ko ntaho muhira badaza mvuga ngo tuzobana ubuzima bwawe bwose amamvu akabisa uno munsi Angela ndazi yuko ari umwe mu bantu bakurikirana entertainment cyane nyariga utari nakure yayo nkuno munsi nko kubwira ati nkuno munsi nuwahe muririmbyi wumva vraiment fana cyane umuririmbyi aririmba Sekira pana gospel Sekira umuririmbyi wumva ukunda cyane uvuga ati uno muririmbyi vraiment agenda kineko twobonana vraiment tukaramukanya tugaciringa tugasangira gusa byonyene bivanye n'ukuntu nkunda indirimbo ziwe ndabakunda mugabo harimo umwe wewe wavuze kuvugisha kuri vraiment kuri jewe vraiment abona biface biface senda kubeshya
uri umufana wa B-Face umufana wiwe vraiment c'est vrai aige nawe usanga ari umufana wawe yego vraiment umufana wiwe urakeneye ko mubonana mugaciringa mugasangira vraiment aho ikintu kinangaza urasanga ukunda umuntu umufana wiwe ariko ukasanga nta n'indirimbo nimwe na titre y'indirimbo yiwe ntayutse oya no sara uramutse ugiye je no gwara abajama bakantwenga nudoncike vyohara kabisa Ansiela ndagushimire cyane murakoze cyane kudutembera mu bwami bwa Sabaut Media namwe mwakoze gose nubwo tutemberaniye bwije nibaze ko tunyoteje abafana bacu ariko very soon tuzobasubiza umunezero wabo ariko kandi twizere yuko tugiye kubona muri filme zigiye zitandukanye bizoba nka surprise nkuko babitubwiye kabisa ni Ansiela abenshi mwamenye mu mafilme menshi agiye atandukanye niwe mutumire wacu dufite hano kuri Sabaut Media cyo tugusaba ni gufyonda kuri subscribe ukadushigikira kugira ngo ukomeze kugumuronka amakuru menshi agiye atandukanye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ni MC Ivan mutima wa Burundi behind camera ndi kumwe na Pax Alaba ciao ciao